ibyiza bwa mbere na mbere mwendata Miguel Imana iguhezagire cyane uyu munsi uwo munsi mu by'ukuri wuzuye imigisha myinshi umunsi aho tubona ikiganza c'Imana kiriko kirakora muri byose tubone ingene Imana izogendera shitsa amasezerano yayo kuko Imana ni Imana buri gihe yamiri mu gikorwa Imana yamiri kirakora buri gihe yatanguye igikorwa cayo kandi igihe cose iba iri kirakora ikorera muri iyo nteguro muri uwo mugambi hamwe n'iyo nteguro yo yamaze gutegekanya guhera isi itararemwe kugira ngo izoyishitse muri buri gihe ni umugambi wayo ikarungika intumwa izanye ubutumwa kegeranya abatoranijwe ikarangiza ico gihe canke ico kiringo ikazana iyindi ntumwa igashitsa umugambi wayo bityo uko Imana yagiye irakora mu bihe byose ni Imana ishitsa ico gikorwa igikorwa yo yamaze gukora mu bwenge bwayo muri yo kuko ibyo byose Imana yarabyiyumviriye no kuvuga yuko byamaze gukorwa uhereye kuva mu ntango kandi yo rero ni nabyo kandi iri kirashitsa no muri kino gihe irungika intumwa ugushitswaho kuza kwe kwa kabiri wiyumvire hagati muri twebwe twahawe uwo mugisha ukomeye cyane kuba twaremerewe kubaho muri kino gihe nuko tukabagize uwo mugambi tukagira uruhara muri uwo mugambi nk'uko banabaye batonaje muri buri gihe kandi buri gihe wewe urazi ingene vyagendeye intumwa yabigiye ubwo nyene baca babidini nuko bagatangura umwe wese mu ruhande rwiwe akagira ubusobanuro bwiwe akavuga ati kumbura intumwa yashatse kuvuga ibi kumbura yashatse kuvuga ibi kugeza ubwo Imana yabizanye iyindi ntumwa kegeranya ubundi mugwi wundi muri iki gihe twovuga ngo vyobaye uko nyene vyobaye canke vyobaye mu gihe hoba hasigaye ko hari iyindi ntumwe izoza hobaye ivyo nyene ariko kubera ko ari igihe gihoraho hamwe n'ina ntumwa Imana yaramaze gusozera kurungika bityo abavugishwa kugira ngo bahamagare begeranye abatoranijwe nuko rero ivyo ntibizoba muri iki gihe cacu no kuvuga yuko kino gihe cacu ntabwo kizoba idini ariko kizoba igihe hamwe n'ikiringo cidegemvya mu bice byose kuko Imana irarokora abana bayo ikabakura mu buja bw'ubwami bw'abanyamahanga bwo muri Egiputa muri iki gihe kandi no kwidegemvya n'umwidegemvyo wuzuye ndetse iranaturokora ikadukura no mu rupfu kuko tuzohindurwa abazoguma turi bazima kandi n'igihe cyo kwidegemvya igihe c'umwidegemvyo ntabwo kizoba igihe c'ubuja nk'uko vyabaye ibihe bitandukanye aho intumwa yabigiye hanyuma bagahinduka baja aho rero Imana yazana urupfu muri buri gihe igihe haba habaye ivyo muri iki gihe rero Miguel harageze igihe ubwo we turazi byose ibintu byose vyabereye hariya ingene yagiye arategura abantu atari we nyene ubwiwe avyivugira n'akanwa kiwe ariko yagiye arabikora buke buke nuko nagize umugisha hamwe n'ihigwe ko yankoreshejewe kugira ngo ndababwire mvuge ibintu byose vyari bigiye kuba hamwe n'ivyari ko biraba muri irya minsi nk'akarorero turabona ingene yantumye gukuraho ambasade n'igikorwa buri muntu wese yari kuvuga yuko cari kubandanya yarantumye byose ndabihagarika hamwe n'impusha zose byose ndabihagarika vya ambasade nuko nta na kimwe cabandanije byose vyarahagaze
yari yambwiye yuko kwico cari kimwe mu guturika kw'ikimatanije c'indwi, aca arantuma ndabirangiza ndabiheza. We ntiyabivuze mu buryo bwiwe nyene ngo abivuge n'akanwa kiwe, nagize ihigwe ryo kuba akanwa kiwe kugira ngo mvuge ivyo bintu vyose, nk'umubatizo, guhamagara abantu, kandi we yari harya amenyekanisha ivyo, ariko kandi yerekana yuko we atari we azokora ubwo buyobozi, ariko ko bizoba biciye mu wundi muntu. Abenshi ntibabitahuye, nanje ubwanje sinatahuye ivyari ko biraba. Buri gihe niyumvira yuko ari we azokora ivyo, ko ari we azobivuga ku mugaragaro igihe azogaraka kuvuga ubutumwa. Uko niko navyiyumvira, ariko ntivyari bimeze uko. nuko ivyo bintu byose rero byarakuweho. Hanyuma igihe nongera kumubaza, sinasubiye kubahoka kumubaza ku bintu yambwira ko nokora, kuko igihe nasubira kumubaza ivy'umubatizo no guhamagara abantu yarashavuye cane, kuko ntikwari ukugaruka kumubaza, ariko kwari kubikora, kandi yarankariye jewe. Aho rero naciye ndahigira yuko nategereza kubandanya mvuga nkora ivyo yari yambwiye, vyanezera canke bitanezera abantu, ariko ryari ijambo ryo muvugishwa yaba yambwiye ati bikora uku nuku nuku. Igihe rero hanyuma yambwira ati Benji, ati igitabo gihesha uburenganzira ndagifise, ati mfise igitabo gihesha uburenganzira. Ivyo rero vyerekana ibintu vyinshi ngaho, nko kubijanye no gushitswa kw'iki canditswe cy'igihe yafata igitabo gihesha uburenganzira akagihereza neza neza, akagihereza umuntu. Aho hariho ibintu vyabaye muri ako kanya, mu vy'ukuri ntabwo vyagaragara canke ngo bivugwe mu buryo bugaragara ko ari uko bimeze, ariko hagiye haraba agahe gatoyi ubwo vyagiye birashitswa mu mwuzuro ku mugaragaro. Igihe yambwira ivy'umubatizo rero, yambwiye ati irembo rimwe rudende, kuko irembo ni Kristo, kandi abatoranijwe barinjiye biciye muri iryo rembo, kandi uwatoranijwe ategerezwa kwinjira kandi agakora ibintu byose bikenewe kugira aronke ico citiro c'uwatoranijwe, kuko uwatoranijwe yatoranijwe isi n'ijuru ritararemwa. Imana yari yaramubonye. Kubwo gutoranya, kubwo guhitamwo, ntabwo umuntu ashobora kuba watoranijwe ubu. Kandi igihe yambwira ati raba, ti bose barahari, tubu no gusubiramwo, no kwiga ivyamaze gutangwa. Ndamubwira ati mwe data William, mbega no buhe butumwa tuzoshiramwo? Arambwira ati shiramwo uburyo bwo kuva mu 90, urukurikirane rwa 98 bwa mbere, ikimatanije c'indwi, hanyuma ubwo mu 99 nimwaburangiza muce mugaruka ku bwa 97 nko hagati, aho twatanguriye urukurikirane rw'amabanga. Kandi nibwahera yarambwiye ati nimwaheze ubwa 99 mugaruke mu 98, nimwarangiza ubwa 98 muragaruke mu 97. Arambwira ati wibuke yuko kuyo tariki ariho twatanguye iyindi hambuko nshasha yo gufata amajwi n'amashusho. Yego twatanguriye kuri digital, ndavyibuka. Arambwira ati aho utangurire kubwo rukurikirane rwa 98, aho twafatira kuri digital, mu buryo bwa digital ubandanye 99, nimwarangiza ubwa 99 muce mubandanya mu 97. Igihe hari atanguye amakaseti, ndibuka yuko twafata mu buryo bwa digital. Imana rero yaremeye yuko ivyo byose bifatwa amajwi n'amashusho, kugira ngo hanyuma dukoreshe buna butumwa bwose, kuko muri iyo myaka 10, muri iyo myaka aho ni nayo myaka nyene naho Yohana yimuwe. Yarambwiye ivyo, yarambwiye ko biri no mu gitabo c'ibimatanijwe, ko hanyuma nzobibona ahantu hagaragara kugeza mw'uwo mwaka mu 1998 ivyanditswe. Sinashatse kubivuga, ariko sinashaka guhata abantu kugira ngo bizere ibintu, kugira ngo abantu bavyizere kubera ko ndababwiye, ariko bizere kubwo kwizera nk'uko vyamye biba kugeza n'ubu bigishwa.
rero ivyo byose igihe yabimbwira nk'uko navuga ati ariko kimwe mu bintu twaganiriye muri iryo joro ariryo ryabaye ijoro rikomeye cyane hirya y'ibintu jewe nababwiye kumbure arivyo bitafasha amajwi ariko navyo nyene mwabitse mwazigamye mu mitima yanyu ibyo twapfuganye hanyuma y'ibyo ndakubwiye ibyo yanyeretse n'ibindi bintu ibyo arivyo byose igihe nabona ibyo yarambwiye ati byose byaramaze gukwira niko yambwiye aho naciye niyumvira yuko azoguma ngaho mwako kanya siniyumvira yuko azogenda ndetse mwendata Miguel sinamwumviye kuko yari yambwiye ati ibitabo byose ubijane mw'ihema nuko atariko ni gute naho nyene haratekanye mu rugo iwawe kubera kino bijana nawe arihorera nuko aho niho yambwira tego binjanire tariko ngaha naho nyene arinomira na Santita aramubwira ati mubwire Benji anjanire ibitabo hariya sinabitahura tariko ngaha naho nyene mu rugo naho nyene hararinzwe hari umutekano mwimvire hanyuma ndatahuye yuko byari kubw'inyungu yanje no kuvuga ngo byari inyungu ya twese ariko kubera ko yarazi ko nzobikoresha nuko rero aho byari kuba ari heza hari kuba ari ngaha mw'ihema ivyo rero byatumye nigana mu kurondera ibi byose kuko nari mfise ivy'ingirakamaro cyane arivyo ibimatanijwe ibihe vy'ishengero hamwe n'amahinga 70 ya Daniyeli ariko hariho ibindi habaye intambara zidasanzwe kugira ngo ndabironke kubirondera aho byari biri ibyo byose ariko Imana ishimwe narabitoye ariko haraciye igihe guhera igihe yambwira ibyo haraciye igihe cyo kugira ngo nshobore kubirondera no kubironka hano aho yari yambwiye ko nobijana ariko hanyuma narabonye yuko byose byabaye byiza kuko iyo nza kubizana ariko sindiko ndisigura kubera ko ntakoze ibyo yambwiye ariko iyo nza kubona narabikoze ubu ndabyiyumviriye mu by'ukuri bimeze nk'uko kuko nuko nyene ndabibona ko habaye ibintu byinshi nk'akarorero iyo nza kuvyimura muri ico gihe yari yambwiye mu by'ukuri aho nari guca ntangura mw'ibyo byose ndetse akiri no ngaha kandi benshi bari kuguma bahoze bumviriza kuko mwenda ate William niho yari ko bari kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe yari kuvuga ikintu na kimwe ariko wiyumvire Miguel ingene ibyo byose byabaye byiza kuko hagaragaye ibiri mu mitima ibintu byose biri mu mitima yabo ndetse Imana yaragaragaje ibiri mu mitima yabo muri kino gihe twamye turimwo ngaha nyuma yo kugenda kwiwe wiyumvire hafi imyaka 3 kuko hari nko mu kwicumi hariya mu kwicumi mu 2021 kugeza ubu kwicumi na rimwe kwicumi na kabiri iyo ntambuko yari yamaze kuguruka ku mugaragaro ndetse n'ano mezi tumaze mw'uno mwaka ni nk'imyaka 3 hanyuma ivyo bimaze kuja ku mugaragaro bitanguye nuko rero abantu baravuze bati oya ntibishoboka murabona hagaragara ibiri mu mitima y'abantu kandi ivyo ni nko mu gihe ca hariya bariko baja mu gihugu c'isezerano bava muri Egiputa gwari urugendo rugufi ruto ariko wiyumvira ingene Imana yemeye yuko bamara kirya gihe cose bazunguruka mu garagwa kugira ngo yerekane ivyari biri mu mitima y'abantu ivyo vyarabaye muri no myaka yose twari kumwe n'intumwa ariko kandi twirinze yuko hava hagaragara benshi muri no myaka ya nyuma yuko intumwa yagiye ariko ivyo jewe ndasaba Imana kugira ngo imparire ko ntakoze uwo mugabane ku gihe ko ntabizanye ngaha ivyo bitabo byose ariko ubu ndi mu nzira ndiko ndakora ivyo yari yambwiye ngo mu bitabo uzobikoresha kandi uzosangamwo ivyo uzoba ukeneye byose muri iyo ntambuko ariyo turigezemwo ubu kandi kubera ko ari intambuko yo gusubiramwo yarambwiye ko twoshimikira ndetse n'igihe namubaza ati mbega mbwira iki Miguel mwenda ata William ati mubwire ko yogumbira ijambo ntiyambwiye ikintu na kimwe ko no kubwira Miguel
ntiyambwiye ati bwira Miguel agumbira ikintu kiriya, nico gituma buri gihe cyose mbona ko hari ikintu gikozwe ndavuga ati ariko nta kintu na kimwe yambwiye yuko no kubarira, ico yambwiye ni ugusubiramwo ibintu byose bihari, abantu nabo biyadukanira ibi na biriya, ibyo byose ni ibyiyumviro by'abakozi b'Imana, ni ibyiyumviro byabo, kuko nta na kimwe mu bintu yasize yavuze cabaye ico bariko barakora. Nuko rero ubu n'igihe natwe rero twahawe cyo kugira turasubiramwo ibyo we yasize atubwiye ko ari ugusubiramwo ubutumwa, nka ya minsi hariya y'agacerere kahabaye uyu munsi twasomye agace ngaho, nta mwanya narose kuko nabonye yuko hari abantu bavuga yuko ntwara umwanya munini, ariko Miguel mba ndiko ndagerageza kuvuga byinshi bishoboka, kandi munyihangane namba ntwara umwanya munini mu ntangamarara, ndagerageza kubigabanya, ariko ndagerageza kuvuga nka byose bishoboka. Mwiyumvire ibintu byamutwaye imyaka n'imyaka kuvyandika, kubwo guhishurirwa Imana yagiye iramuha, byatwaye imyaka myinshi. Ubu natwe rero tugafata ibyo bitabo, kuri jewe ari nk'akazinduzi. Narasenze ko we nyene ubwiwe yosigura akavuga ibyo bisobanura, ibyo mu by'ukuri nta gaciro twobiha, n'ibintu tutoharura. Ku by'ukuri ni ikintu utoronka igiciro wobiha, kandi ibyo mu gihe ibyo byose byihuta, ibyo byose bisomwa mu buryo bwihuse, ari ibintu dusigaje tutararonka kugira ngo dukure, kandi namba bihari tuzobironka mw'ibinyene turiko turasoma. Nico gituma ari intamboko dutereza gushimikira kuri twebwe nyene ubwacu, tukitegura, twitegurira guhindurwa kwacu. Ntidukwiye guta inguvu zacu ubu ku bijanye nabo hanze ati kora ibi na biriya, mu gihe ubuzima bwacu budatunganye neza. Ndetse yarambwiye ati Benji, wewe uzomenya ingene ubwo kwego kwa gatatu kuzokorwa, ariko utereza guhindura ibintu bimwe bimwe mu buzima bwawe. Murabona, dutereza kwitegura twebwe, kandi namwe ndabikora, narabikoze, n'ubu mbandanya kubikora, nitegura, ntegura ubuzima bwanje, ntegura umuryango wanje, nitegura, kuko ivyo nivyo bibereye. Ni ukwitegura kugira ngo hanyuma tube ab'umugisha ku basigaye bose bo kw'isi. Urwego rwa gatatu ni uko Miguel, murabona, twebwe tugereza kubanza tukitegura. Yaravuze ngo no kubw'inkumi z'ibijuju, murabona ari intamboko yabo, ariko twebwe tutaritegura, mbega ni gute twokwita abo hanze tukabashira ubutumwa? Bo ntibashobora kuva mu cuba cyo hejuru hariya batararonka mpwemu yera, kugira ngo hanyuma Petero agenda avuga ubutumwa, nuko azane kujya guhishurirwa n'abarya abantu bose benshi baje. Ubu rero ivyo ubu biriko birashitswa, ico gice, iyo ntambuko y'agacerere iriko irashitswa hagati muri twebwe, twitegurira guhindurwa kw'imibiri yacu. Bano bantu bose bariko baraza bazobandanya baza, kuko ugusobekerana ntigushobora gushika mw'ijoro no mu gatondo ati pum iyo ntambuko iraheze. Oya, ni ugusobekerana, kandi hazobandanya haza abantu benshi, kuko hazogera igihe haba inzara nyinshi kw'isi kubw'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Ibyo bazogenda barabona. Mwedata William yarabyanditse kandi yarabivuze mu butumwa bwinshi yuko ari byo byizigiro bimwe rudende ku kiremwa muntu, no kuza kwa kabiri k'umwami. Kandi igihe bo bazoza, kimwe mu bintu tuzobamenyesha, tuzobabwira, nuko batokwemera gushirwa ko ishusho y'igikoko kugira ngo batange ubuzima bwabo, nuko bashobore kuronka ubugingo budashira. Mwumvirize ku rupapuro rwa 23 harondere mu butumwa bw'uyo munsi, ku rupapuro rwa 23 haravuga ibyo. Abo bana b'Imana basigaye, inkumi z'ibijuju, abasigaye mu bana b'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo, bazoronka ubugingo budashira hanyuma y'ikimpombe. Murabona, abo bantu bazoronka ubugingo budashira, ariko bazoronka uwo mugisha kuko bizoba hanyuma y'ikimpombe. No kuvuga ngo kino gikorwa nuno murimo akenshi yarabivuze yuko namba tuzotereza gufasha Mose na Eliya kugira ngo twegeranye inkumi z'ibijuju, tuzobafasha, ariko mu ntangamarara mu gusobekerana. Murabona, dutereza kuraba neza aho bitangurira kugira ngo natwe bitubere vy'umugisha, hanyuma ntitwitangira imbere muri iyo ntambuko ikomeye cyane y'ubwiza izoza. N'ubu hari ibintu jewe ntashobora kuvuga Miguel, kuko raba
namba naravuze ibintu ubwo nyene hagaca haguruka abantu kubigwanya. Nuko rero nk'uko nakubwiye jewe ico nahisemwo nuko vyoza birashitswa nubwo mbere umwasa abantu benshi, ariko nahisemwo kuba umugenzi w'Imana n'umugambi wayo, no kuvuga ngo gukora ivy'Imana ishaka n'umugambi wayo, hako kwemeza abantu canke abapasiteri kuko batanezerwa n'uburyo kubera ko bikoze uku canke ngo nkoma amashi nemere uko bo bashaka ko ndabikora. Oya, ahubwo nashatse gushimikira mu vyo yambwiye yuko nokora, ibindi byose bisigaye Imana izogendera bikora, kuko ni rya jambo nyene niryo rizokora byose kubijanye no kubivuganaho, kubibwira abatoranijwe. Urashobora kubibwira nka Epifaniyo, nk'abo ubona yuko ari abantu by'ukuri bafise ikintu bazi bakomeye. Miguel, benshi muri bene data kumbure barazi ibintu byinshi kurusha n'abakozi b'Imana. Benshi baramaze kumenya intambuko igihe turiko turaba mw'icarico, abenshi baramaze kubimenya tutababwiye dufoboye yuko ibi ari ibi n'ibi, kuko bo n'umugeni twebwe turi muri iyo ntambuko. Imana iriko iratubwira n'amabanga yose, tugira ico tubibabwiye kuko vyarahishuwe kuri twebwe. N'Imana niyo izana insiguro, Imana niyo izana ubutumwa bwayo mu ntumwa yayo. Twebwe ico dukora ni ukugenzura gato kuri ivyo bintu byose yanditse ngaha. Nanje ubwanje ntatahura Miguel, jewe narasomye ahavuga ibintu runaka ati raba ico bisigura, ivyo ntabyo narinzi, kandi nabyo ivyo bintu dutegerezwa kubitahura imbere yo guhindurwa. Nuko rero amen, yego hazoba ibintu mu by'ukuri we buri gihe yarabivuga ati mutabitahura ubu muzabitahura igihe tuzoba twahinduwe, ariko kubiboneka hariho ibintu dutegerezwa kumenya tukiri no muri ino mibiri. Nuko rero ivyo byose Imana iriko irabikora mu buryo buciye bugufi kugeza ubwo n'abana babitahura. Nawe ubwawe warabisomye mu butumwa bwinshi ko n'abana babitahura, kuko n'ivyo abatoranijwe bino vyanditswe byose nico gituma bihishurwa bazobitahura. Nuko rero jewe ndaguhanura Miguel yuko nabwo ushaka kubibwira abapasiteri nta ngorane n'imwe bifise. Ndibaza yuko ari ico gihe co kubibabwira mu buryo bufoboye. Jewe narabivuze mu buryo bufoboye gato itariki ya mbere y'ukwa mbere, ndibaza yuko hari nko ngaho ndavuga ibintu bimwe ngaho, ariko wiyumvire naciye nirinda kuko narabonye yuko hari abantu bagwanije ivyo bintu. Ariko wenyene ubwawe warambwiye ati bandanya Benji, ijambo niryo rizokora ivyo byose, bandanye mbere. Hamwe n'ivyo biramfasha cane, iyo nshigikiye biramfasha kuko n'igikorwa c'Imana giterezwa kubandanya, kandi suko vyoba binezereye umuntu canke bitamunezereye ngo Imana izoca ihagarika ivyo yo iriko irashitsa. Imana izobandanya nkuko William hariya yavuga ati nzovuga ibi byose nubwo nzosigara ndi jenyene. Uko ni ku murimo w'Imana umeze, Imana irabandanye mbere. Nuko rero bashobora kubabwira mu bikorane, bakababwira ivyo ari byo umuntu ategerezwa kugira. Reka tuvuge tuti umuntu abantu babwira ivyo mu buryo bufoboye ati mwebwe mwarageze ngaha, ati mwebwe muriko mwitegura kuja mu karo gakomeye. Oya, turabandanya imbere ariko dufise ubumenyi, dutahura yuko ubu ari abantu Imana ikunda. Hari ahantu mubimatanijwe sinzi yuko noharondera, ndibaza yuko ari ku mpapuro za nyuma z'amapuro bongeza ko rya jambo yongeza ko hanyuma igihe yariko aravuga ku by'ubucuruzi, igihe bari bavuye mu mafunguro ariko aganiriza abantu acavuga yuko bo vyongeza ko ngaho kubibatanije. Ari ahantu muri iki gitabo sinzi yuko nohagwa ko nihuse, ariko ahantu yavuze yuko Imana ibona imitima yabo ko ari abantu beza, n'abantu bafise ukuri, bafise uguca bugufi. Ngibi ndabitoye Miguel na majana 81 mu gitabo cimatanije ku rupapuro rw'amajana 81 haravuga ngo, rero duhera imbere gato, haravuga ngo rero turabona yuko izo zabaye impamvu zitatu z'ikimatanije ca gatandatu. Ubwa mbere, inkumi z'ibijuju ziterezwa guca mu kabara gakomeye kugira ngo zitunganywe. Zo zaterezwa gutunganywa zigakurwa kw'icaha co kutizera, kuba barasa ubutumwa. Ivyo biba rero mu gihe c'akabaro gakomeye, kandi turabona yuko ivyo birangira mu gice c'indwi c'ivyahishuriwe Yohana hagati y'igice ca gatandatu n'ic'umunani, aho bo baba bamaze kwezwa
kandi baba bahawe umwambaro wera umwe wese muri bo. Rero abo si abo mu mugeni ariko nabo mu ishengero ni abantu batunganye kandi beza, kumbure batagize ihirwe ryo kwakira ubutumwa, nuko mu buryo runaka bagahumishwa n'abavugishwa b'ibinyoma. Ntibagize ihigwe kandi ntibagize ihigwe, ariko yamara n'abanyakuri bafise umutima uciye bugufi, kandi Imana irazi imitima yabo. Ngaba rero aho bari batunganijwe. Murabona Miguel buri gihe n'abantu beza, n'abantu umuntu yokunda kuko Imana irabakunda. Kandi ico muri ko murakora uyu munsi mukabaha ibitabo ati mugenzura ubutumwa, kuko ni rya jambo nyene nabo nyene bazogaragara hariya kandi bazotahura. Hari ahantu hanyuma tuzoharondera havuga yuko hanyuma bazotahura yuko bateroza gutanga ubuzima bwabo mu kabara gakomeye. Ni ukuvuga yuko iyi ishobora kuba ari intango yo kwitegura kw'inkumi z'ibijuju, natwe tutabizi tukaba turiko turabafasha abo bantu bose mu gihe natwe nyene turiko turitegura. Ariko ico twoshimikirako, reka tuvuge tuti igice nyamukuru ico twokora muri iki gihe Miguel nuko batoranijwe abakozi b'Imana n'amashengero yabo, nuko bokwitegura bakabandanya bagenzura ubutumwa, bakarondera buno butumwa bwose twazaniwe tukabusubiramwo. Kandi ni vyiza kubona ati wumvise bakubwira ati murabe ko gahavuga, murabe ko ngahavuga, ariko twese turi mu bumwe, ahubwo tugasabikanya ubutumwa tudaharira, kuko ntituri mu gihe cyo guharira, turi mu gihe cyo gusabikanya ubutumwa. Nubwo tuzi hariya mu mwirya minsi 9 mwidata William yavuze yuko itari minsi yoroshe. Byari bihe mu by'ukuri, byari bihe bigoye cyane muri iyo minsi 9. Mu by'ukuri ayo majoro baharira kuri ibi na biriya, ariko hanyuma harageze umunsi aho bose bahuje. Iyo minsi 10 ishushanya agahe kagufi tutazi ngaha igihe kazomara. Twaramaze kumara, reka dukoreshe ijambo guharira, ariko mwebwe murabibona hariya bariko baraharira. Ibyabaye hariya ni navyo nyene biriko biraba hano. Turindiriye yuko hagera igihe aho twese tuzoba ku murongo umwe. Mu gihe tutarahuza, ivyo bizobandanya nk'uko, kuko Imana irindira abantu bayo, irindira yuko bitegura, irindira yuko tuba mu bumwe. Hari ahantu Miguel ubu nagomba gusoma, ariko ndaza kuharondera hanyuma nzohasoma ari nko kuwa 5, aho yavuze yuko bose bariko barasenga ngaho mw'izina. Nakuvuga yuko ico nico cambere babanje guhuriza ko uwo mugwi wose mwiyumvire, imbere yuko Petero asohoka ku munsi wa Pentecote avuga yuko izina ry'Umwami Yesu Kristo ari ryo zina rikomeye cyane kurusha ayandi mazina yose, kandi ko guharirwa ibyaha no gukizwa byose biri mw'iryo zina. Bose ngaho bariko basenga mw'izina, kandi mwiyumvire ikintu gikomeye cyane. Natwe Miguel ico nico cambere cabaye tutanabizi, byose byarabaye. Ariko kuko jewe sane navuganye nawe igihe wewe Imana yagusiga hariya, nanje nkashimangira ibyo, kwabaye nko gushingira intahe ibyo waruvuze, ibyo wewe warufise umutima wawe nk'uko bose bari babifise canka benshi. Aho twarashingiye ntabwo kwizera twari dufise. Murabona byatanguriye mu ihema rinini, hashingwa ibyo byose izina. Kandi wiyumvire kuva hariyo kugeza ubu hagiye haraba utugorane muri utu na turiya, ariko turiko dusenga mu izina. Murabe Miguel ikintu giciye bugufi cyane, umenga giciye bugufi cyane. N'ingene Imana rero aho yasize ifoboye iby'izina yarashizeho ngaho, nuko kandi biracabandanya. Turacabandanya duharira muri utu na turiya. Mvuze iryo jambo guharira Miguel suko binezereye kurikoresha, ariko nivyo biriko biraba kandi nivyo vyamye biba. Kandi nubwo bo bari muri iyo minsi yo guharira, reka tubivuga uko, ariko bariko basenga mw'izina. Ivyo biriko biraba uyu munsi. Ivyo byarabaye mu mugwi w'abatoranijwe, bose barahuriza ku izina. Hanyuma rero Imana izogendera duhishurira buke buke ivyanditswe, kugira ngo tubandanye dutahura uno mugambi w'Imana wose wo muri kino gihe ca nyuma. Imana iguhezagire mwe data Miguel, Imana ikurinde. Kandi ngiye gusimbiza urutoke kuko hariho ibindi bintu byinshi nitwararitse bitagenze uko, naho noca ndagusigira iyindi ode, ariko ubandanye mbere
ugumviriye ubutumwa ijambo unsengere cyane nanjye nzogusengera. kandi ibyo ushobora kubibwira abapasiteri, ariko ibyo bibarekera mu mitima yabo, ntibaze kuvuga ibyo ngo babivuge ku mugaragaro, kuko bishobora kuzana ibindi bintu kumbura imbere gato byoshobora kuzovugwa atari mu mwanya uwo ari wo wose, ariko ibyo biterezwa kuva ngaha mu ihema. ariko imbere yaho ubwire abakozi b'Imana bagira ingufu mu kwitegura no guha imfungurwa intama, atari gukatira mu bindi bintu cyangwa ngo batakaze umwanya baja mu bindi bintu, ariko mu butumwa turazi yuko igikorwa cyose c'Imana nubwo coba gito gute atari uguta umwanya. Ibi navyo nyene nshaka kubitanga ko umuco, byaba byo gutanga ubutumwa, kujana ubutumwa, yabo watoranijwe, inkumi z'ibijuju canke abatoranijwe abari bo bose abatizera, kuko mwibuke yuko ijambo watoranijwe rikoreshwa ku batoranijwe abana b'Imana banditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama, abatoranijwe n'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo, inkumi z'ibijuju n'abatoranijwe Imana yatoranije kugira ngo bazoba batizera, bose n'abatoranijwe. Kimwe gusa nuko umwe wese ari mu mugwi wiwe, nuko iryo jambo batoranijwe twashobora kuvuga yuko rikoreshwa we iyo uhisemo ikintu, iyo utoranije ikintu, nuko utoranye ikintu ku bw'iki niki, ni ukuvuga ngo buri mugwi bose n'abatoranije kugira ngo babe mw'uwo mugwi. Nico gituma iyi ntambuko yose hamwe n'igikorwa cyose turiko turakora ubu, iyo turiko turatanga ubutumwa turazi yuko ashobora kuba watoranijwe w'inkumi y'ikijuju canke akaba watoranijwe umutizera, umwe wese agafata uruhara yagenewe. Muri iyo ntambuko turimwo rero ni intambuko ikomeye cyane, aho hariko harakogwa iri tandukanirizo ry'ivy'ukuri n'ivy'ikinyoma, hariko haratandukanywa ingano n'ugwafu, hariko haratandukanywa abanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama n'abanditswe mu kindi gipanda bazimiye. Ivyo nuko bimeze muri ubwo buryo, muri uku gukwegwa kwa gatatu. Ariko abatoranijwe banditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama barahari, mwendata Miguel, barakwiye, barahari, bari imbere, baramaze kudomwaho ikimenyetso, kandi barabatijwe, baradomweho ikimenyetso, ikidomesho c'Imana nzima, ubutumwa bw'intumwa, marayika hamwe n'ico kidomesho yaramaze kubadomako ikimenyetso. Imana iguhezagire mwendata Miguel, kandi niteza yuko ino audio ikubereye umugisha kuri wewe, ikubereye ubufasha, ndetse hanyuma ushobore kubabwira ako gace kubijanye n'abatoranijwe. Imana iguhezagire. Amen, amen kandi amen.